nagira ngo ndakubwire kino kintu mu by'ukuri nimba wifuza gutera imbere, nimba wifuza kugera ku cyo Imana yakuvuze ko, nimba wifuza kugera aho Imana ishaka kugera, iga kino kintu, iga kugira ibanga mu buzima. Uravye Yesu akivuka, Yesu ntiyavukiye mu bitaro bikomeye, Yesu ntiyavukiye mu kibanza kizwi n'abantu n'abategetsi n'abantu mbese bakomakomeye, ariko yavukiye ahantu hatazwi. Kandi Herode amaze kumurondera, Imana yagendeye Yozefu iramubwira ati twara umwana muri Egiputa kuko Herode agomba kumwica umunyegezi. Rero kugira ibanga mu buzima burya niyo ntsinzi y'ubuzima bwawe. Nimba uronka akazi ubwo nyene ukaba wagize umunwa munini utangura gupostinga kuri Facebook n'ahandi, aho uri kuragira ikosa. Nimba Imana iguhezagije imodoka, iguhezagije inzu, iguhezagize umugore, iguhezagize umwana, byose ukiruka ushira ku ma Facebook n'ahandi ugira umunwa munini, ndakubwiza ukuri uri kuragira ikosa, kuko uriko urihamagarira abasi bawe. Ibuka kuva ukiri mu nda ya mama wawe wari ufise abansi, abakuvuga bari benshi bavuga yuko utazonabaho, utazonakura, atacyo uzokwimarira. Rero ntiwibaze uyu munsi aho ugeze ko ufise babandi bo bariyongereye. Icyo ukeneye rero kugira mu buzima bwawe ni ukugira ibanga, ni ukugira ibanga ry'ivyo urimo. Nimba uri mu kazi kawe, gira ibanga. Imana igufunguriye umuryango, gira ibanga. Imana igutejeje intambwe mu kazi kawe, gira ibanga. Imana iguhaye umugisha iki na kiriya, gira ibanga. Imana iriko irakorana mu buzima bwawe, gira ibanga. Ugira ibanga, kuko ibanga niryo rufunguzo rw'intsinzi mu buzima bwawe. Kuko ibikurondera ni byinshi, abansi ni benshi, abagufitiye ishari n'inzigo ni benshi, abarozi ni benshi, atakwifuriza ibyiza ni benshi. Ariko inzira yo guhunga abo bantu ukugira ibanga, ubwire ibyawe byose Imana nayo izokurongora, ariko ugire ibanga mu buzima bwawe, apana kugira umunwa munini. Imana iguhe umugisha.